ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. N'ubuntu budasanzwe Imana ingiriye kuba nshobora kuronka akanya keza nk'aka ko gushobora guhagarara imbere y'ishengero ryayo. Mu mazina umusenzi yamaze kuyavuga, nitwa Nduwimana Lionel Jospin, nkaba nsanzwe ndi umukristo wa hano nyene. Ibikorwa by'Imana nkuze kenshi gukora hano ni ibikorwa byo kwigisha abana muri Sunday School, mugabo uno musi Imana yashimye yuko nshobora gukorera hano. Hama tumaze iminsi kubo twashoboye kuronka umwanya wo kuza hagati mu ndwi turiko turigira hamwe igitabo ca Yona. Ndazi si benshi mwashoboye kuronka ako kanya cyangwa ako karyo ko kuhaba bivanye n'izindi mpamvu zitandukanye, ariko turaza gufashanya mu mwanya muto dufise kugira dushobore kubona novuga ati incamake igize kino gitabo ca Yona. Tudatebeje reka dusome ahanyene muri Yona, abakoresha insobanuro ya kera, version ya kera, turabe ku rupapuro rw'amajana 999. Yona igice ca gatatu turasoma kuva ku murongo wa mbere dushitse ku murongo w'10. Havuga ati Yona aburira ab'Ininewe baca barihana. Ku murongo wa mbere, maze ijambo ry'Uhoraho rija kuri Yona ubugira kabiri riramubarira riti, va hasi uje Ininewe, ca gisagara kinini ukiburire imburi nzokubwira. Nuko Yona ava hasi aja Ininewe nk'uko ijambo ry'Uhoraho rivuze. Kandi Ninewe cari gisagara kinini c'agahebuza, kugikikuza rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangura kuja mu gisagara, agenda urugendo rw'umunsi umwe, arasemerera ati, hasigaye iminsi 40 Ninewe hagakomvomvogwa. Maze abantu b'Ininewe bemera Imana, bashinga ngo habeho kwisonzesha, baca bambara amagunira uhereye kuhambaye ugashitsa kuri nyarucari hanyuma y'abandi. Inkuru zishika ku mwami w'Ininewe, ahaguruka ku ntebe yiwe, yiyambura imyambaro yiwe, yambara igunira, yicara mu munyota. Agera ko bamamaza Ininewe icagezwe ciwe n'icabaganwa biwe, ngo nihagire umuntu agira ico atamira n'ibitunzwe nuko by'amasho n'imikuku, nihagire ico birya canke amazi binywa. Ariko abantu nibambara amagunira n'ibitunzwe babiyapfuke, baheze bambaza Imana bakobeje, kandi bahindukire umuntu wese areke inzira yiwe mbi, bareke n'umujyano uri muri bo. Ntawubizi, kumbure Imana yohindukira ikigarura ikareka uburake bwayo bw'inkazi ntiduhone. Maze Imana ibona ibikorwa byabo ingene bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, nuko Imana irigarura ngo ntibateze ibyago yari yabagereye, ntihabibateza. Tuvuga ati amen. Ego novuga ati iki gice ca gatatu naho tutasomye kino gitabo cose, niyo novuga hari nk'urufatiro nyamukuru rw'iki gitabo cose ca Yona. Ijambo ry'urufatiro tugiye kuganira ko mu mwanya muto ni ijambo rivuga ati, imbabazi z'Imana zigenewe abantu bose. Imbabazi z'Imana zigenewe abantu bose. Bisigura tutaravye urukoba, uyu n'umuzungu canke n'umwirabure, tutaravye ivy'amoko aya canke ariya, tutaravye ngo uyu n'umunyisirayeli canke urya n'umunyamahanga, ariko kubera yuko twese twaremwe n'Imana. Kandi Bibiliya ijambo ry'Imana itubwira ati, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi. Bisigura abari mw'isi bose Imana irabakunda. Rero kubw'ivyo imbabazi zayo zigenewe abantu bose. Gomba ntangure mvuge gato kuri uyu mugabo yitwa Yona. Dusomye hariya mu gitabo ca kabiri c'Abami igice ca 14 ku murongo wa 25, abafise umwanya murashobora kuvyandika n'amakaramu mukaza kubisomera muhira. Mugabo muri uwo murongo haratwereka novuga ati
incamake ntonya ya biography canke ibiranga ubuzima bw'uyu mugabo yitwa Yona. Uyu mugabo Yona Bibiri tubwira ati yari umwana w'umugabo yitwa Amitayi. Yona yavuka mu gisagara cyitwa Gatiheferi. Iki gisagara Gatiheferi cyari gisagara kiri hafi na hafi cyane y'igisagara cy'i Nazareti. Icyo gisagara cyo dusanzwe tukizi dukunda kucumva ko ari cyo gisagara umwami wacu Yesu Kristo yavukiyemwo. Rero Yona usomye aho nyene mu gitabo c'Abami ba kabiri igice ca 14 ku murongo wa 25 haratubwira yuko Yona yarasanzwe ari uwavugishwa n'Imana. Kumbure dusomye kino gitabo ca Yona igice ca mbere dutangura kubona Imana ihamagara Yona. Nibisobanura yuko kuba tubona yuko Imana iriko irahamagara Yona hano mu gice ca mbere nibisobanura yuko ariho Yona yaratanguye kuvugishwa canke ariho Yona yaratanguye gukorera Imana. Ariko ubu Yona yarasanzwe nk'umuhamagaro wiwe, Imana yari yaramuhamagariye ico gikorwa c'ubuvugisha. Rero uyu muvugishwa Yona yavugishijwe ku ngoma y'umwami yitwa Yeroboamu wa kabiri. Kuko ba Yeroboamu bari babiri, hariho Yeroboamu wa mbere yatanguye gutwara igihugu ca Israel. Igihugu ca Israel kimaze kwicamwo imice ibiri, uruhande rumwe rukitwa Israel rukagira kapitale yitwa Samaria, urundi ruhande ruca rusigara rwitwa Yudaya, ruca rugira umugwa mukuru wabo witwa Yerusalemu. Rero umwami wa mbere atanguye gutwara kino gihugu ca Isirayeli yitwa Yeroboamu. Turazi yuko ibuyuda haciye hatangura gutwarwa n'uwitwa Rehoboamu, umwe mu bahungu ba Salomo. Rero ku ngoma y'uwo mwami Yeroboamu wa kabiri, igihugu ca Isirayeli cyari gifitaniye novuga ati umubano mubi mu bijanye na politike hamwe n'igihugu ci Ashuri. Ivyo bihugu ko ari bibiri byari bibanye nabi. Usomye igitabo ahanyene mu gitabo ca kabiri c'Abami igice ca 15 igice ca 16 n'igice ca 17 urabona intambara nyinshi zagiye zihuza bino bihugu ca Ashuri hamwe na Isirayeli. Kandi akenshi kino gihugu ca Ashuri nico cakunda kugaba ibitero kuri kino gihugu ca Isirayeli, kuko ico gihe Ashuri cyari igihugu gikomeye cyane, ivyo no kwita mu gifaransa puissance mondiale. Rero bari babanye nabi igihe cyose bama mu ntambara z'urutavanako. Rero kwera uwo mubano mubi ibi bihugu bibiri byari bifitaniye, novuga ati iyo nimwe mu mpamvu nyamukuru zatumye usomye ha mu gice ca mbere ca Yona, Imana igihe irungika Yona ati genda uvuga ubutumwa bwiza hariya mu gihugu c'Ashuri ku mugwa mukuru waho barafise umugwa mukuru witwa Ninewe. Igero Imana yabwira Yona ati genda uvuga ubutumwa bwiza i Ninewe. Ninewe wari umugwa mukuru w'Ashuri nkuko namaze kubivuga. Ivyo byatumye Yona yumva umutima wavuga ati oya je sishobora kuja hariya. Bitewe n'iki? Bitewe n'uwo mubano mubi ivyo bihugu bibiri byari bifitaniye. Ni nkuko nk'akarero gatonya muri bino bihe murabiza abakurikirana cyane amakuru hagati y'igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Murazi yuko ari ibihugu bibanye nabi, kandi murazi ibintu Risi imaze konona muri kiriya gihugu ca Ukraine. Ibitero byinshi cyane, abantu benshi baramaze gupfa, ibintu byinshi biramaze kononekara, ibintu byinshi biramaze kwahombera, ubuzima bwarahagaze kubera ivyo bitero Uburusiya buguma bugaba ku gihugu ca Ukraine. Ca wiyumvira rero nk'umuntu w'umukozi w'Imana wo muri ico gihugu ca Ukraine, Imana iramubwiye ati wewe nyene ndagutoye, genda hariya mu gihugu c'Uburusiya ugenda ubwira abantu b'Uburusiya ati ndabakunda, ugenda ubabwire bihane, ugenda ubabwire yuko ngomba kubagirira imbabazi. Murumva yuko ico kintu kiragoye cyane. Mu ruhande rumwe turashobora kumucira urubanza Yona ati Yona yari umugarariji, nta kuntu Imana yari gushobora kumubwira ibintu agapinga. Ariko intege nke nk'izo twese turabanye nazo, Imana idufashe cyane.
hariho abantu wumva ati jewe hajya na hajya ndashobora kuhinjira, turashobora gusangira, ariko hariya mu rugo kwa naka, muri ya muryango wo kwa banaka, muri iriya ntara y'abanaka, muri buriya bwoko, muri kiriya gihugu, jewe naho vyogenda gute, hariya hantu bivanye n'ivyo tudahuriza ko sinshobora kugira nte, sinshobora kujaho. Imana idufashe cyane. Rero uwo mutima cyangwa izo ntege nke zabaye muri Yona, novuga ati ni intege nke abantu twese twambaye umubiri twisanga turimwo. Rero usomye kino gitabo ca Yona mu ncamake, igice ca mbere turabona Imana irungika Yona. Imana ibwira Yona ati Yona, genda hariya mu gisagara c'Ninewe, ugenda ubwire ubutumwa bwiza abantu baho, ugenda ubaburire, ubabwire bihane. Yona arumva lo message Imana imuhaye n'igikorwa Imana imurungitse gukora. Yona aravuga ati jewe kabisa kuvaho Imana kankoreshereje, mugabo no munsi ubu jewe n'Imana ndumva yuko bitagiye koroha. Yona mukenge kiwe ka kimuntu avuga ati jewe ngomba ndabu ukuntu no bigenza, mponyoke Imana ndayicemwo, ngende kure yaho Imana idashobora kugira nte, idashobora kumbona, mpunge mu nyonga z'Imana. Ariko nibaza yuko mu ruhande rumwe harimo kwihenda. Imana idufashe cyane, kuko Yona amaze gufata urugendo, yaciye afata ingingo yo guhungira mu gisagara cyitwa Tarushishi. Icyo gisagara cy'Tarushishi cyari gisagara cyari kure gose, nkuko bavuga ati je ngoma mve ngaha i Burundi, ko Imana indungitse kuvuga ubutumwa muri Kongo, ngomba mpungire n'imiburiburi nko muri Zambia, fata ubwato ngende. Cyari gisagara cyari kure cyane. Ariko Yona ageze mu bwato bugeze mu kiyaga hagati, ntivyigeze vyoroha. Turabona yuko Imana ntiyemeye yuko urwo rugendo rwa Yona rushobora gukunda canke ayo manyanga yiwe ariko ariyumvira gukora yuko bishobora kuhesisa. Ico Imana yakoze ni giki? Bibiri tubwira ati yarungitse umuyaga mwinshi w'igihuhusi. Mu kiyaga harabaho intambara nyinshi, harabaho imipfunda myinshi. Abasoza bari kumwe na Yona bagerageza gukora ibishoboka byose mu kwigwanirira kugira barabe ko botabagwa, ariko biranka. Mu mazi, mu kiyaga haba uruhagarara rudasanzwe, gushika naho ivyari mu bwato basoza baravuga ati nta yindi solution isigaye, naho dufise ubutunzi bwinshi, naho hari ibintu byinshi twa tuvuye kurangura mu mahanga, ariko hako twohomba ubugingo bwacu, reka ibi byose tubite tudeshaje ubwato, turabe yuko basi yuko ubwato bwogira agahengwe tubandanye. Ariko ivyo byose biranka, ariko ivyo bihano byose nta handi byari bivuye atari ku Mana. Aha Imana yari ifise ikintu yari igomba gukorana na Yona, yagomba kwigisha Yona. Imana yagomba kwigisha Yona ati wewe nta hantu na hamwe kuri uyu mubumbe w'isi, nkeka haba no mwijuru, haba n'ahandi hose muri univers yose, nta hantu na hamwe wowe ushobora kumpungira. Ivyo Dawidi yarabivugishijwe ko usomye ara muri Zaburi 139, aho Dawidi yandika avuga ati ngo mbega mpemu wawe ngo nogira nte, no muhungira he. Dawidi yandika avuga ati ngo noji kuzimu nkihambayo, ngo ariko ngo naho nyene ngo wogira nte, wonsangayo. Noja mwijuru kwinyegezayo, naho nyene niyuri. Nogenda mu kiyaga, naho nyene ukuboko kwawe konkurayo. Noduga mu misozi, naho nyene wonsangayo. Ngo mbere imbere yawe n'umwijima gumeze nk'iki, umeze nk'umuco. Imana idufashe cyane. Nico gituma Imana nta hantu na hamwe umwana w'umuntu afise uvuga ati ngomba nkwepa Imana, kiretse ko hari igihe biducanga ukumva umenga hamwe nova ngahi Bujumbura icaha nkene gukora nkaja kugikorera mu Kirundo ntabombona. Ariko nashaka ndakuremeshe yuko kure yaha amaso y'abantu adashika kubona, siho kure amaso y'Imana adashika kubona. Imana idufashe cyane. Rero Yona agira ibibazo byinshi cyane muri ubwo bwato hamwe nabo bari kumwe, gushika naho hafatwa decision baravuga ati reka
tugire ubupfindo. Bamaze kugira ubupfindo kugira barabe umuntu ariko arabiteza iyo bizananye, basanga ni Yona. Bamaze gusanga ari Yona baramutora, bamuterera hehe? Mu kiyaga. Ariko Imana yari ifise umugambi, icirungika urufi runini, ndibaza ni bijya bita mu gifaransa baleine, ruramumira. Imana yari ifise umugambi kuri uyu Yona, ndetse haba n'umugambi ku bantu b'Ininewe. Turabona rero Yona amaze rero kumigwa n'urufi, amanyama araheze, bwa bubandi y'amacenga yari karagira, ubu nta handi hantu asigaranye ho gukwepera. Igice ca kabiri ca Yona, tona Yona ariko arasenga atabaza Imana, ati Imana ntabara unkura aha hantu. Imana idufashe cyane. Twese tumeze uko, hari igihe tugira ibintu byacu tukibaza yuko duciye ubwenge, ariko iyo tugeze ahantu habi harageraho tona ati hapa sasa bure bubandi wangu, bure bunyamuji wangu wote hapa bunaisha, hivi sasa kinabakia ni kupandisha mikono juu. Yona araduza amaboko hejuru aravuga ati aho igisigaye nuko nduza amaboko mbwira Imana yuko habavye intabare. Imana iramwumvira kubw'imbabazi zayo, ariko no kubw'umugambi yari ifitiye abantu b'Ininewe. Bibiliya iratubwira ati Imana itegeka urwo rufi ruramudahwa, rumudahwa imusozi. Rumaze kumudahwa imusozi, Bibiliya usomye ajya mu gice cya gatatu agenge rero twasomye, Imana yongera kandi kohenuvera ordre de mission, yongera kandi kumuhereza ikindi gikorwa, yongera kandi kumutuma cya kigaba nyene kiba ari cyo nyene Imana isubira kandi kubwira ati naho ubwa mbere wanse n'ubu subirayo nkeneye wowe nyene. Imana idufashe cyane. Ahantu uri kurahiyumvira harakomeye cyane. Imana ukuntu ikora kandi n'uburyo itoranya iratangaje cyane. Aha turi kumwe n'abantu b'abakoresha batandukanye, nitize umwe mbona hafi kandi nzi ko abikoreramwo cyane, nka mutama wacu hariya mbona ihankwe kome, nk'umukozi wamutumye ati genda unkorera ibi n'ibi n'ibi, akaca gukorera amadega nk'ayo agakwepa. Sinzi mu mutima wa mutama, mugabo kimwe mu byo namubonye umumenga arakara buke buke, ndamaze kumva ariko arakankamira abakozi. Ndibaza yuko uwo mukozi yakugira ibintu nk'ivyo ntihosubira kandi kumubwira ati garuka kandi mwishanti ukore. Ico aba bosi benshi nzi baca bakora, aca kubwira ati kuri telefone ati mbere karagize nte karaheze. Mugabo Imana ukuntu itoranya biratandukanye. Nitoranya abantu kubera merite zabo, nitoranya abantu kubera yuko ari beza, ariko Imana mu gutoranya kwayo irarengera intege nke z'abantu, ikarengera amafuti yabo, ikarengera ububi bwabo, ikarengera bijya byose twebwe twibaza tuno muntu jewe sinomwemera. Ivyo byose Imana ikabirengera, igashima gukoresha mwene uwo muntu. Imana ishimwe cyane. Dusomye ino mu gitabo ca mbere c'Abikorinto igice ca mbere ku murongo wa 26 haratubwira ingene Imana itangaje mu buryo ikorana n'abantu bayo. Igitabo ca mbere c'Abikorinto igice ca mbere ku murongo wa 26 turashitsa kuri 29 havuga hati muzirikane ihamagarwa ryanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, abakomeye bahamagawe atari benshi, abapfasoni bahamagawe atari benshi, ariko Imana yatoranije ibipfu byo mu isi. Mbere nori kuvuga ati yatoranije ibifu byo mu isite ngo imaramaze abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi nyene byo mu isite ngo imaramaze ibikomeye, kandi n'ibyoroshe byo mu isi n'ibikengerwa mbere n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ititure ibiriho, kugira ngo ntihagire umuntu yirata imbere yande, ntihagire umuntu yirata imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Hagira umuntu avuga ati jewe igituma ibi n'ibi ndiko ndabikora ni kubera yuko ndabishoboye.
burya hariya mu masite turi hariyo abantu bafise izi ngabire nyine tuko turakoresha ngaha kudusumba. Turi kumwe bene data. Aha hariyo abaririmbye amakohari menshi yahaciye, abarideri benshi. Nimba Imana yarabatoranije ko abaririmbyi, suko yaravye tujya mukobwa arafise akajwi keza karongorotse. Hariya hanze hariyo abana baririmba neza cyane kugusumba. Turi kumwe bene data. Suko uri umuhungu uzi kuririmba ijwi ryiza rya gatatu rya kangahe. Oya, hari abana bazi kuririmba neza. Turi kumwe bene data. Ariko Imana rero yarirengagije abo bantu twibaza yuko bari talented gusumba. Burya nimba hariho n'abavuga butumwa duhagarara hano, suko ari twebwe tuzi kuvuga neza. Uzupime mwumvirize, je ndakunda umugabo bita Kigingi Sama Comedy. Muze mwumvirize ukuntu avuga neza, abantu ibihumbi ubu hageze muri Canada bakamwumviriza ugasanga ishengero ryose ririko riratwenga bamwumviriza gusa. Iyo Imana itoranya nk'abantu yo gatabavuga butumwa beza nkeneye gukoresha. Hinge ntoranye ba Kigingi ba Mutima, abantu barafise amajwi meza, uwo bigisha Bibiliya neza theology, bovuga ubutumwa bukaryoha. Hariko abo bose yarabirengagije. Ikigenda hariya muri Gituri itoranya Fabrice Muyomba, Imana ishimwe cyane, kujya gatanu hama ikitaruka kandi muri Gituro kujya mbere ku kaburimbi ikitoranya undi musore yitwa Lionel Jospin. Mwene abo bantu nyene bo mu masite babayabaye baba ari Imana igenda iriyumvira kuvuga ati aba bantu ngo ndabatoranye ndabahereza iki ibikogwa itaravye intege nke zabo, itaravye ibiki n'ibiki, ariko Imana ishima gusa kubikora uko. Imana ishimwe cyane. Twiyumvire gatonya ku mugabo yitwa Dawidi. Dawidi yari umuhungu wa Isayi agira 8. Imana ibwira Samweli ati genda hariya urobanuza amavuta umuntu nzokubwira. Samweli aragenda, amaze gushika hariya i Betelehemu kwa Isayi, ico yakoze n'igiki? Yararavye mu bahungu ba Isayi, aramubwira Isayi ati nsanira abahungu bawe, Imana intumye umuryango wa kugira ngo ntoranye uzoba umuki uzoba umwami. Ubwo nyene Isayi aca presenta umuhungu we w'imfura cyitwa Eliabu, cari igihungu kinini c'ikijeya cyamenyereye intambara. Akiza Samweli aravuga ati vraiment umuntu akwiriye kuba umwami n'uyu mutipe nta wundi. Agira musiga amavuta, Imana avuga ati stop, garukirizaho, jewe simeze uko, je sintoranya nkuko abantu batoranya. Abantu batoranya baravye ibiboneka hanze, mbe urya muhungu apima ibiro bingahe, mbe urya muhungu no kwande, ariko jewe ndaba hehe mu mutima. Ise aravuga ati ko uwa mbere basi vyanse, hinge nzane igisore canje kigira kabiri. Azana uwitwa Abinadabu. Abinadabu araza, nawe nyene yari umusoda amenyere ivy'intambara, nawe nyene Imana iramuraba iravuga ati n'uyu siwe. Azana ugira gatatu yitwa Shama, nawe nyene Imana iramubwira ati no suyu. Uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, uwindwi, gushika naho Samweli abaza Isayi ati none nta wundi? Aba bose Imana yabanse. Hariya kandi ro kari hari inyuma kuragira intama n'impene, ni kari considéré nk'akantu kuba présentable mu bantu. Imana iravuga Isayi aravuga ati ndafise akandi kari hariya sinzi ko no gatomako. Samweli aravuga ati biri serie mugabo, uri utamutumyeko hatutakura wari, hatutakunywa fanta, hapata kwa kirori. Tuko turumvikana. Murabizi none hano bagomba bimika umwami, hano bimika uko nyene akagenda hatari umuceri. Nibaza yuko bitabaho vraiment. No ku munsi w'ibatisimu bisanzwe nyene umubatizo umuceri uratekwa, naho nyene uko biri kose je ndavyibaza umuceri wari uhari. Samweli aramubwira ati hatutakura na hatutakunywa mpaka yule baba mwenye haiko hapa afanye nini akuje hapa. Turi kumwe bene data. Murambabarira nje ndavanga ibiswahili ndumunyakamingi mwamaze kuvyumva sivyo? None ivyo rero muze kubinyihanganira. Acatuma kubwo nyene ati kenda mukazane. Kamaze gushika Samweli akimubona usabwa ati vraiment umuntu akwiriye kuba umwami nakagadogo nyene.
aho nyene amavuta barayasizwe, umuceri, ibiharage, inyama, ifanta biba birakubiswe, umwami baragize nte abarabonetse. Uko niko nyene Imana ikora. Amen, amen, amen. Rero turabona ukuntu Imana itoranye biratangaje. Ni nayo mpamvu ata muntu n'umwe muri twebwe yarakwiye kwishimira ingabire yiwe ati jewe ndumusenzi akomeye cyane. Ninde yaguhenze? Jewe ndumuririmbyi, jewe hamwe ntoririmba, jewe urumva, jewe nyene jewe no, jewe ndi ikindi kiriya. Ariko Yesu yabwiye gutabigishwa biwe, arabwira ati nimwamara gukora byose mugaheza mugagira neza na conclusion, mwavuze ubutumwa neza abantu bakihana, mwaririmbye neza ko hare y'ugwaruka mukahatwika, mugabo muze murangize mutavuga ati ngo turabatwitsi, muze murangize muvuga muti twarabagurano biki bimbura kimazi. Imana ishimwe cyane. Kurari y'abatwitsi tuvuga ati amen. Okay, murakoze cyane. Rero Yona amaze gushika muri ico gihugu rero Zigenewe, nta yindi shwa asiganye gusa shwa yo kwemera gukora ivyo Imana yamutumye. Yona atangura kuvuga ubutumwa bwiza, arongowe na mpwemu yera, mpwemu yaramukoreramwo. Abantu b'Ninewe bamaze kumva lo message, bamaze kumva ubutumwa abahaye, Bibiliya iravuga ati kuva ku mukuru gushika ku muto, kuva kuri nyarucari gushika ku mutunzi, bose bagirante baraca bugufi, bambara amagunira, barisonzesha, barihana. Kandi bamaze kwihana, Bibiliya ivuga ati Imana yaragize nte yarabahariye. Imana ishimwe cyane. Nico gituma na twebwe nyene nk'ishengero namba twarakijijwe tubwirizwa kumva yuko dufise igikorwa cyo kubwira abandi ubutumwa bwiza. Bajya bakiri mu byaha, bajya batarizera, tubabwire bavyumve ntibavyumve. Responsabilité yacu gusa ni kuvuga ubutumwa bwiza, hama guhinduka ni gikorwa mpwemu yera wenyene ashoboye kwikorera. Mpwemu yera yarakorewe imitima y'abantu b'Ninewe, bamaze kumva imburi barihana. Bamaze kwihana turabona yuko Imana yaragize nte yarabahariye. Ndashima Imana imbabazi zayo. Dawidi Zaburi 106 cyo kimwe na Zaburi 107 niwe yanditse avuga ati nimushimire Uhoraho yuko ari mwiza, ngo kuko imbabazi ziwe zamaho gushika ryari, zamaho ibihe bidashira. Imana ishimwe cyane. Natwebwe nyene twari babi, twarabo gutsindwa n'urubanza nk'abanyene b'Ninewe, ariko Imana aratugira imbabazi. Usomye aha mu Banyefeso igice cya 2 ku murongo wa 4 gushitsa ku murongo wa 6 haratwereka imbabazi Imana yatugira uko zingana. Havuga hati ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kuko ari urukundo, ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima na Kristo, ubuntu nibwo bwabakijije, yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mwijuru, turi muri Kristo Yesu. Tuvuga ati amena. Imana aratugira imbabazi, nico gituma nkundu no muririmbye arimbye neza ati ndagushima Yesu wanje wangiriye imbaba, wogesheje ibyaha byanje amaraso yawe. Imana ishimwe cyane. Akarimbo kararyoshe cyane, ariko ndagize mvuga ati imbabazi z'Imana ziri ku bantu bose. Birashoboka yuko buri hano uri hagati muri twebwe uracari mu byaha nk'abantu b'Ninewe, uracagendera mu byaha mu ngeso mbi, nturigera ufata ingingo yo kwihana. Shaka ndakumenyeshe inkuru nziza yuko imbabazi z'Imana ziri ku bantu bose. Ntaco bitwaye igihe
canke umwanya woba umaze mu byaha, woba umaze kure y'Imana, ariko uno munsi niwafata ingingo yo kwihana, Imana iritegure kugirane, Imana iritegure kuguharira, kuko dufise Imana iharira. Hariya mu ikete rya kabiri rya Petero niho havuga neza ati Imana ntitebeje isezerano ryayo nk'uko bamwe biyumvira, ngo ariko yihanganira mwebwe, yihanganira abanyabyaha. Umunezero w'Imana si uguturira abantu nk'uko byabaye Sodomu n'i Gomora, ariko igihe umuntu yanse kwihana, nta kabuza Imana iragirane, iramuhana. Rero reka uno munsi ukwera umwanya mwiza wo kwihana. Nongere kandi ndangirize kuri iki kintu gihambaye kandi gikomeye cyane. Yona byaranse yuko aja kubwira ubutumwa bwiza abantu b'Ininewe, bivanye n'igikomere yari afise mu mutima wiwe, bivanye n'ibihe bari babanye nabo no kwita abansi babo. Ariko ico ijambo ry'Imana rivuga n'igiki, n'impanuro kw'ishengero ryose. Bibiliya ntitubwira yuko dukwiye gukunda barya badukunda gusa, ariko usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 5 ku murongo wa 44 haratubwira ati ngo mukunde abaki, abansi banyu. Birashoboka yuko hari byakubabaje muri kahise. Igihugu cyacu cy'u Burundi naco nyene cyarabaye mu bihe bigoye. Hari abakwiciye abanyu, hari ababasahuye ibyanyu, hari abakugiriye nabi, hari abakugunze, hari abaguheraniye, kandi biriheze uko nyene. Kandi bamwe muri abo batugiriye izo nabi zitandukanye, ikindi gihe tugahura nabo mashengero, ikindi gihe nawe ugasanga turabana nabo mu kibano, ariko ukamusanga igihe cyose ubonye ujya muntu wibuka ikibi, ukumva umenga yoca hariya nawe ugacino. Ariko shaka ndakubwire, ibikomere nk'ivyo vya kahise by'abatugire nabi, by'abatwononeye ubuzima mu buryo ubucanke buriya, urashobora kuba warirukanywe mu kazi udodoberejwe n'umugenzi mukorana kumvo kanaka, ivyo vyose ukabigendana nk'igikomere. Ariko shaka ndababwire, hariho Imana ishobora gukiza toutes les sortes de déception. Hariho Imana ishobora gusomora iyo mitima yose yahemukiwe, maze igasubira kandi kagarukana amahoro n'ivyizigiro mu mutima w'umuntu. Maze iminsi ndiko ndasoma amakuru yavuzwe kuri Nelson Mandela akiri mu ibohero. Urazi ko yamaze imyaka 26, mugabo inyuma yaho Imana iramufasha, inyuma y'imyaka 20 ava mu ibohero, amaze kuba ro president de la République. Acajana nyene muri restaurant nk'umutegetsi gufungura, ari kumwe na protocole yiwe. Acabona undi mugabo ariko arafungura, niko gutuma protocole yiwe ati genda muhamagara urya mugabo aze hano mumubwire yuko nkeneye ko twosangira. Baramuhamagara, araza, barafungura. Ahejeje nabo bari kumwe barahaguruka baragenda. Protocole iramubwira ati mugabo urya mugabo mwari wahamagaye ko biri kose yaragwaye, kuko umwanya wose twamaze turiko turafungura yaguma ajugumira. Nelson Mandela aramubwira ati oyaha, ntibibaze ngo ariko arajugumira kubera yuko agwaye. Atoka eka ati urya mugabo nkiri mu ibohero, igihe cyose ndamubwiye ati ndanyotewe, icyo yakora n'igiki, yacaza hondi akaca mu mbabaye, ndabivuga uko nyene mu Kirundi, yacaza akaca nsobako. Igihe cyose namusabye amazi yakora uko. Rero duhuriye hano kuba nayo ndamuhamagaye, yarazi yuko ngomba ndamusubiriza ikibi yankoreye, ariko ndumva yuko ntashobora kumusubiriza ikibi yankoreye, ariko nahisemwo kumuharira. Imana idufashe cyane. Ndashobora gusaba abaririmbyi bashike hano, tugomba dusenge. Hari uwo byakunaniye guharira, gati jewe no muntu ibintu yankoreye n'amabwa menshi, je ntibizoherera aha, ku munsi na jewe ndabimusubirije mu nkoko. Sinzi ko Mandela ko yari umukirisu, mugabo inyishu nibaza ivy'agakiza ntivyari kirenga muri we, ariko yaragize umutima wo kuvuga ati malgré tout je dois pardonner. Ibyabaye byose ntegerezwa guharira. Twumve yuko natwe bwo mutima dukwiye kugira. Niho hemukigwa bingana uko Kristo yahemukiwe. Yuda yari umugenzi we mpfapfe, bagendana ariko aramugurisha. Petero yari umugenzi bamana,
mu bandi bagenzi bose yaramurobanura akavuga ati ngo tugire sokti je nawe, ariko ntiyatinye kumwihakana gatatu imbere y'abantu barorera ati urya muntu sindamuzi. Mu basirikare hari abo yakirije abana babo murabizi, ariko ntibatinye kumucumita irya misumari mwabonye. Ariko ijambo rya nyuma Yesu yarangirije ko yarangije ku bantu bose bamugena bavuze ati data nugirente nubaharire. Byarakunaniye wumva yuko umenga ntibishoboka, ariko ndizera cyo kimwe nkawe yuko Imana ishobora guhindura iyo mitima yababaye igasubira ikayinagura ikaba imitima imeze neza. Turagiye umwanya mwiza wo gusenga. Nongere kandi ndamugore Mutama hariya mbona ihanguye ashike hano adufashe gusenga. Urashobora kuba uri hano ukiri mu byaha byinshi, ntaco bikubwiye ibyo urimwo, ariko shaka ndakubwire nutihana. Abantu b'Ininewe barakijijwe kuko bemeye kwihana, ariko abantu bo mu gihe cya Nowa baranse kwihana, Imana irabahana. Kaze dusenga Imana, kaze Imana irashoboye kuguharira. Ubwinshi n'uburemere bw'ibyaha byawe ntaco bitwaye imbere y'Imana, ariko dufise Imana ishoboye guharira ibyaha byacu. Nawe wababajwe mu mutima n'ibyakubabaje muri kahise, ugenda n'ibikomere, ugenda na kwihora, nawe wenyene Imana irashoboye kugusomora. Kaze dusenga Imana, kaze.